Kaze mu nkuru ijanye n'ikiganiro c'uyu munsi. Asanga warigeze kurwara ingwara ituma umugara, asanga warahohotewe, asanga warashikiwe no kubura ico urya, ico wambara naho ukika umusaya, byoshoboka ko wageze aho bazi iki kibazo kimaze gucuruka akanwa k'abandi benshi ngo muri iyi si imibabaro ingano ku ubwo by'ukuri hariho Imana iganze ibintu byose. Asanga warageze aho bazi ikibazo nk'ico umenye yuko utari wenyene. Kuva na kera narindi abantu bamye na ntaryo barwana n'ibibazo bigumye, kandi birashoboka yuko iki ari cyo kibazo ca mbere kigumye abantu bihutira kubaza. Mu by'ukuri hariho ibindi bibazo bigumye dukunda kubaza, akarorero kubera iki muri iyi si hari ububi bwinshi, kubera iki abantu bicana, mbega ninamara gupfa bizogenda gute? Oya, ibibazo bigumye ntibibuze, ahubwo ikibuze n'inyishu zifasha zishobora kwerekana ubudasa mu buzima bwacu. Asangwa nawe aho ariho ugeze uyu munsi, ndagufitiye inkuru nziza mugenzi wanje. Hariho Imana kandi iratwihishuriye mu buryo buboneka kandi bwumvikana. Mu ijambo ryayo ryanditswe havuga ngo kera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Ibyo tubisoma mu Baheburayo igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa kabiri. Gumana natwe muri iki kiganiro ca mbere mu biganiro bivuga ku bibazo bigumye byerekeye Imana. Uyu munsi tukaba turabira hamwe ikibazo gikomeye cyane kivuga ngo mbega Imana iriho? Ico kibazo tukakiraba dufatiye ku nkuru no ku bantu tubona mu ijambo ry'Imana. Birashoboka ko yoba ari jewe wa nyuma natowe kuba umwigishwa wa Yesu w'i Nazareti ntarinda bikwiye. Nta nyigisho z'ivy'Imana naye narigeze ndonka, nta nshuti nta mugenzi nari mfise mu bigishwa biwe, nta bumenyi canke ubuhinga nari mfise bwomfasha kugira igihagararo muri ico kibanza. Ikirengeye ivyo byose, nta n'inyota nari mfise yo kuba umwigishwa wa Yesu. Nari umudandaza, ego, kuko niburi nari umwana w'umudandaza. Eka mbere n'ivyo navyo nta bumenyi bukwiye nari ndabifisemwo. Data yari afise ubumenyi mu vyo gukora mu nsato, ibirato vy'amasandare vy'abatunzi. Ariko naho data we yari ashoboye gukora ivyo bikorwa, bikamuha amahera yo gutunga umuryango, jewe nta nico nari nshoboye atari kurima gusa. Mu majambo make, sinari nshoboye no kwikorera utwanje, nari umutinda ataca amaze. Umunsi umwe rero, Yesu ariko ararengana iruhande y'akantu twadandarizamwo, arahagarara ambarira ati nkurikira. Nanje sinahingitanije. Umuvyeyi wanje yarumiwe abonye impevye urudandazwa rwiwe, nkagenda ntaraba inyuma, atani ikindi ntwaye kiretse imyambaro ku mugongo. Ariko naho nyene maze kugira izo ntambuko nkeya za mbere ngo mpambye Yesu n'abandi bigishwa biwe, ubwo nyene ntangura kumva ntamerewe neza. Umubabaro nagize no usigura mu ijambo rimwe ry'ikibazo kivuga ngo mbega vyoshoboka gute yuko umuntu yokurikira umwigisha w'ivy'Imana kandi uwo muntu atizera niyo Mana? Aha nyene Toma, ingo wicaye iruhande y'akariro. Urakoze. Jewe rero izina ryanje ni Filipo. Rero Toma, icara uruhuke. Urakoze Filipo. Toma, narumvise yuko wewe uri umudandaza w'umutunzi. Nonaho ni kubibona. Urabona urya mugabo munini hariya. Urya nyene ariko aravugana na Yesu. Urya nyene Simoni Petero. Yatubwiye ko wewe uri umwe mu bantu ba mbere bazi guhara insato muri Yerusalemu nzima. Kandi rero Petero harya arabizi, wagomba uzoze umubaze. Simoni Petero ivyo yakubwiye sivyo? Hego ndumudandaza, nawe ivyo guhara insato ntaco ndabiziko. Simoni Petero ndamuzi kuva kera. Abantu bamuzi nk'umurovyi kabuhariwe wo mu kiyaga c'Galilaya.
mugabo jewe ndazi yuko n'ivy'uburovyi bavuga atabizi cyane, ahubwo kaze mu mugwi wacu w'abadakwiriye. Na jewe ubwanje nta hantu na hamwe nari nkwiriye kugeza igihe mpuriye na Yesu. None umuyumvira kwiki? Inde Simoni Petero? Oya, Yesu umuyumvira kwiki? Uwo rero jewe ndamuzi ko bike jewe. Ego, ariko aho yaguhamagara waciye umukurikira kubera iki? Umviriza rero Filipo, twohindura gato tukavuga ibindi. Ego cyane. Sawa, raba ujya mugabo hariya mu ruhande rw'ibubamfu bwa Simoni Petero. Ego, Ujya n'umubanyi wanje yitwa Natanayeli. Twe nawe tuva hari i Betesida. Eka na Petero mwene nyina hamwe na Andereya. bose rero bavigarira yakiretse jewe. Benshi muri twebwe niyo tuva. Yakobo na Yohana nabo nyene bavigariraya. Kandi izo binyibutsa ukuntu nahuye na Yesu. Wankundira nkakubwira. Ego cane, jewe Twe na Yohana twari tujanye na Yesu tuje Galilaya. Yohana n'urya musore ubona ari ruhande ya Yesu. Twari twegereje gushika i Betesida igihe nabaza Yesu ko noja kuzana umubanyi wanje yitwa Natanayeli. ujya yicaye iruhande ya Petero. Ego, nabwiye Yesu ntiraba tuza tugeze ku isaha ya 4. Ubu rero Natanayeli ategereza kuba yashitse hayefu ku mazi. Ariko Yesu aca arampagarika aravuga ati, mugenzawe yicaye munsi y'igiti c'umusukoni inyuma y'inzu ya se. Ariko ivyo bintu yabimenye gute? Reka kunjiramwo. Uko niko navuze. Yesu aca arambwira ati genda urabe. Nca ndagenda nsanga nihari asinziriye munsi y'igiti c'umusukoni. Nta kundi jewe nari kumutora. Filipo, ivyo bintu womenga ntivyumvikana. Naciye mbwira Natanayeli nti twabonye wawo ndi Mose yandika avuga ko mu vyagezwe. Umwe nyine n'abavugishwa bavuga ko Yesu Umunyanazareti umuhungu wa Yosefu. None wowe wiyumvira yuko Yesu yoba ari Mesiya? Umviriza Filipo, nta vy'Imana vyinshi nzi, ariko sinibaza yuko Mesiya yova i Nazareti. Uko nyine niko na mugenzanje yavuze. Ariko naciye ndamukwega ndamujana kugira ngo nawe yibonere Yesu. Filipo, jewe Yesu abonye twegereje aravuga ati, eho mu Isirayeli vy'ukuri atari mu bugunge. Natanayeli aratangara abaza Yesu ati, wamenye hehe? Yesu nawe ati, Filipo ataranaguhamagara aho wari munsi y'umusukoni nakubonye. ariko ga Filipo, kubera iki ivyo bintu bigira binini? Ubwo rero Yesu yari yabonye mugenza we munsi y'igiti c'umusukoni? Kuko wewe nanje tutari gushobora kumubona. Twara ahantu umuntu yogenda nk'isaha yose avuye i Betesida. Ariko Yesu acambwira neza aho Natanayeli yari. Ugomba kumbwira yuko Yesu afise ububasha budasanzwe ga Filipo? Ego Toma, naravyiboneye n'amaso yanje. Atari kijya gihe gusa. Hari n'ibindi vyinshi niboneye atawo shobora kubisigura. Sindavyemera. Toma. Ariko na wewe uzokwizera ni wibonera ivyo nabonye. Ugiye hega Toma? Urambabarira. Aha nari nkosheje cane. Jewe ndatashe. Ntiwifuza kuba umwigishwa wa Yesu? Ntavyo ngomba. Ariko kubera iki? Ntiwizera yuko ari umuntu yavuye ku Mana? Hewe Filipo, ntavyo nemera. None uragomba kumenya igituma nuko ntemera yuko hariho Imana. Nkuko mwamaze kubyumva, sinabaye ngitaha imuhira.
Filipo yarampambije abandanya ambwira ukuntu dukwiye guha agaciro umuhamagaro wa Yesu. Naciye rero ngumaho, hanyuma inyuma y'iminsi myinshi twamaze i Galilaya dusa n'abazazaniwe, turahava dukurikira Yesu asubiye i Yerusalemu. Filipo, ahantu turi ni hehe? Ni mu karere k'igisagara kitwa Betesida. Ntushobora kuhabona neza uri ngaha, ariko hajya hirya y'ibyo bikingi hari ikidengeri cy'amazi usanga hakoraniye abantu benshi cyane, abagwaye n'abamugaye. Kubera iki? Bariko bararaba ingene amazi azikuruka. Biravugwa yuko rimwe na rimwe umumarayika yahora amanuka akaja muri kino kidengeri akazikurura amazi. Umumarayika? Ivyo abamarayika ntavyo nemera. Uko nyene bivugwa, uwitangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira ingwara yamufashe iyo ariyo yose. Mugabo rero Filipo, ivyo ntivyumvikana. Jewe numva umenga nukwemera ibintazi. Igira hino toma ndakubwira. Ehe raba Yesu hariya iruhande y'ikidengeri. Urabona ingene ganira n'urya musaza? Urakoze musore. Izina ryanje ni Simiyoni. Umaze igihe kingana iki uza aha hantu ga Simiyoni? Haheze imyaka 38 kuva iyi ngwara itanguye kumfata. Kuva ico gihe sinigeze nshobora gutambuka. Mbwira Simiyo, uragomba gukira? Mugenzi, nta muntu ufite kukunyirikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga. Filipo we, bagerageze kwigirayo baduha akanya. Nivyo, umwe wese yigira inyuma intambuko nkeya, turakeneye aho duhemera. Igira inyuma kandi gatoya, kandi gatoya, kandi gatoya. Simiyoni, va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Jewe ngende? Ndashoboye gutambuka. Ehe raba hano, ndashoboye gutambuka. Ubu nashoboye gutambuka, nakize. Ntawo birondogora ko uwo munsi nta mumarayika yaje kuzikurura amazi, ariko ntawahakanye ibyabaye. Yesu amaze gukora kuri urya muntu, hari ikintu cabaye. Twe na Filipo twaratangaye cyane, dutangura kuvugana ku vyabaye uwo munsi. Ubu hoho vyiyumvira kwiki gatoma? Nubu uraciyumvira yuko atamana iriho? Sindumva neza ico nokwizera. Ico mvuga nuko nkeneye ko haba ibindi bitangaza, atari ico kimwe gusa, kugira ngo nemere yuko hariho Imana yitwararika ivyanje canke ivyo urya musaza. Ariko uremera yuko ico wabonye cari gitangaza? Filipo, reka ndakubaza ikibazo. Yego. Yesu avuga iki kuri ivyo bitangaza? Yoba yemeza yuko biva ku Mana? Sawa, ingo tujane. Tugiye hehe? Kuraba Yesu, uca umubaza ico kibazo. None jewe ariko Filipo, jewe nta rindi jambo na rimwe kugeza tubonye Yesu. Wakoze kutwumviriza muri kino kiganiro, aho twishura ku kibazo nyamukuru kivuga ngo mbega Imana iriho? Hari ibibazo bitandukanye abumvirije kino kiganiro bagiye bibaza, kandi twagerageje kwegeranya inyishu zavyo. Twizere ko nawe uza gufashwa. Ikibazo ca mbere niki kivuga giti, none Imana iriho vy'ukuri? Ego, Imana iriho. Ijambo ry'Imana riravuga ko ari data ahoraho muri Yesaya 9:6. Imana yamyeho, nta gihe na kimwe cigeze kubaho Imana itariho. Hoba hari Imana zirenga imwe? Oya, hari Imana imwe gusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, nuko uyu munsi mubimenye, mubishireko imitima yuko uhoraho ari we Mana mw'ijuru no mw'isi, nta yindi. Ikibazo gikurikira kiravuga ngo, hoba hari Imana zirenga imwe? Oya, hari Imana imwe gusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, nuko uyu munsi mubimenye, mubishireko imitima yuko uhoraho ari we Mana mw'ijuru no mw'isi, nta yindi. Mu gusubira mu byagezwe 4:39,
Abantu benshi bapfukamira imana z'ibigirwamana akaba arizo basenga, ariko hari imana imwe gusa. Mbega imana imeze gute? Imana ni umushobora vyose, ni imana ihambaye ifise ububasha bwose, izi vyose, kandi ni imana y'ubuntu n'urukundo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko uhoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira, kandi ahora ari umwizigirwa gushitsa ibihe byose. Zaburi 105. Mbega imana ikunda bose? Ego, imana ikunda abari mw'isi bose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko urukundo imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yohana 3:16. Aha rero ni ukuvuga abantu bose. Imana iragukunda, imana irankunda. Mbega urukundo imana idukunda rungana gute? Imana yadukunze urukundo rwinshi kugeza hituma umwana wayo kuducungura, akadupfira ku musaraba kubera ibyaha byacu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko urukundo imana yakunze abari mw'isi arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntaza apfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Ikindi kibazo kiravuga kiti mu gikino twumvise hari abantu benshi barwaye bari iruhande ya ca kidengeri c'amazi urya munsi, ariko Yesu yakijije umuntu umwe gusa. Asangwa yakunda bose, ni ukubera iki ataciye abakiza bose? Ico ni kibazo ciza cane. Yesu yarakunda abarwaye bose urya munsi, ariko igikorwa camuzanye mw'isi nticari ico gukiza abarwaye bose. Yaje kudukiza ivyaha vyacu. Yakijije urya muntu yari yaraharwariye imyaka 38, kubera ko yari afitiye impuhwe nyinshi urya muntu, kandi yakoze kirya gitangaza co gukiza ngo kibe icigwa. Biboneka yuko Filipo atagomba yuko ikibazo ca mugenzi we kibaza yuko imana iriho cogena kitishuwe. Filipo we ahiwe ico kibazo caramaze gutorerwa inyishu. Amaze kumarana umwanya munini na Yesu, yarabonye yuko vy'ukuri imana ari imana ihambaye koko. Ni imana ishobora vyose. Niyo yaremye isi n'ibirimwo vyose. Niyo yaremye ijuru, ukwezi, inyenyeri, eka n'ikirere cose. Imana izi vyose, iratuzi no kurusha uko twebwe twiyizi. Imana iri hose, ntitwoshobora kwinyegeza ijisho ryayo. Imana kandi ni imana y'ubugwaneza, y'ubuntu n'imbabazi. Yesu yavuze ati uhoraho imana yacu niwe uhoraho wenyene, kandi mukundisha uhoraho imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose. Ibyo tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice ca 12 kuva ku murongo wa 29 gushitsa kuri 30. Nagomba ndangize n'isengesho hanyuma tuze gufashanya kurisubiramwo. Mana nzima, ndagushima kuri imana ihambaye ishora vyose. Ndagushima kuri imana y'urukundo n'imbabazi. Ndagukunda data uhoraho. Amen. Nagomba rero nongere mvuge iryo sengesho agace gato gato, nawe uzorasubiramwo. Hanyuma iryo sengesho urigira iryawe ku mana. Urisenge wumva ko rivuye ku mutima. Mana nzima, ndagushima kuri imana ihambaye ishobora vyose. Ndagushima kuri imana y'urukundo n'imbabazi. Ndagukunda data uhoraho. Amen. Wakoze gufatanya nanje iryo sengesho. Mu kiganiro gikurikira tuzokwigishwa n'ibindi byinshi byerekeye imana n'urukundo idukunda. Tuzorabira hamwe niba imana yitaho ivyacu canke ko yo bitavyitaho. Naho ubutaha.